Oyo bakunzi ba Star TV 257 ni wa munezero nyene wa munezero twama dufise tuba dushaka yuko twifuze ko nako mudushigikira ndetse mugashigikira n'abayimvite tuba turi kumwe nama ndabivuga misi yose nkoze ikiganiro shigikira ushigikire no muyimvite tuba turi kumwe kugira twese dushobore gutera imbere twifurizanye iterambere nimba nifuza gutera imbere no muyimvite tuba turi kumwe tumwifurize gutera imbere numwe mu bigeme bamaze gukora vyinshi bamaze gukora ama hit song menshi cyane kandi naramufelicita cyane ndi n'umufani wiwe ariko sinje kumukoresha ikiganiro nk'umufani ngiye kumukoresha ikiganiro nk'umujournaliste kugira tumenye vyinshi bamwita Estanish jenshi wakumwita Mamara bivanye n'ivyo akora ni comments indirimbo inovuga yuko yabaye hit song indirimbo ndetse yakore no mu mahanga aza kwituzana mu gihugu cyacu Burundi imeze neza cyane gose reka renda muramutse mu bwami bwa Star TV 257 na cyane wa munezero nyene ubu mwanya tuko turavugana nimba utarayiraba ucu simbira kuri channel yiwe ya Estanish uraba indirimbo hama kugira umusigira akavyuzi kugira nawe abandanye gutera imbere Estanish imeze neza. Hello Star TV. Tuende amaso sendelei. Tendelei. Mimi niko sawa, niko bien. Umeze neza? Niko ndashimye. Ramutse abakunzi ba Star TV 257. Tukana bapenda sana ndabakunda ndabaramukije. I love you so much. Ikintu cemeza kubakunda ni iki? Cyo navyo urabona. Ndanzo bikwereka. Ariko babazanira gakemanyi kugira bagiye ko bavuga ati wa muntu aradukunda. None sinabaziri. Rega nonda. Comment warayiduhaye n'agakemanyi kabo mbega twitege iki? Twitege Prime Star canke hari ikindi gikorwa kiriko kiraza. Very soon. Rero untabuze ka envelope. Niko bavyita ari utuntu tuba turi mu gaseke hari. Ndenda kwifurije utware Prime Star. Yo amena kubwa sana. Hallelujah. Hagira unaye kuzoyitwara ni igiki gituma aho wibaza ko ushobora kuyitwara. Bo ikintu cyambere je ndizera Imana kandi ndasenga. Imana yonyene izokorera muri jiri gakorera no muri public ikaduza amafaya ika. Ndi kubona amasitati menshi avuga ati Estanish atagatwaye nzotera akajagaye. Nukuri ku Imana. Kubera twabivunika imyaka myinshi. Tunayimba tubona mama nani. Ariko stati ziravuga bamwe bakavuga ati hari abatangwe kuyitoramo akanenge ijya Prime Star. Ariko biri kose wovuga ati je ntagatunegeza kugatwara vyanka bikona nutagatwara bizogenda gute mabuje. Ubwo bunenge bwabo nta kibazo. Cyangwa mwara maze kuvugana ko ari uzogatwara. No, je ikintu nabwenezera Imana. Kuko ndashwa ikintu nakubwira ati bon nakubwira ko muri competition witega gutsinda no gutsinda ivyo nabigabisha no muri team nishi nawo bo bajejwe bandemeshe nyine kugira ngo agatima kagumeka kamugabo boshaka gategura n'umutima yabo yuko kugutsinda kandi ntibarabanga kubera ngo talango kubera iki no hari gihe usanga ça dépend n'ibyo baba batanze kugira ngo bakote les critères ugasanga akaro nk'ubundi babashizemo critère yuko udategeka gushira microphone hasi uyigumiza hejuru ugacishira hasi numva ko ngaho naho bufise tara utegezo bagaca bagakota numva ça dépend mugabo sinanza yuko kenshi mahiganwa usanga hatsinzwe abantu ko yadafise tara bo hari gihe usanga bakota nivyo mugabo nk'ibintu biba biri clear nkaje nk'akaro nka kuri je biboneka birashobora gushika sindagitahire bivanye no kudakurikiza ngira ngo amategeko ya jury canke sinzi bivana mugabo kubwanje Imana yonyene. Estanish twafise abaririmbyi benshi babigeme kandi bakora neza me ugasanga bakoze mu nyuma ugasanga music barayihevye kubwawe nicaye wabarushije cyatumye ugumubandanya music gushika no bwo fighting kugira ubashe gushika kuvyo wifuza. Bo kubwanje navuga ko urabona hajya kuborerwa 6 kuborerwa 6 niyo ntango y'ubupfu uko no bivuga kandi kindi naco kila mtu na strategy yake. Je nifite strategy wanje mbere yo gusohora indirimbo canke mbere yuko nandika mbere yuko ndajana muri studio nkabanza nkayiconsulta nkaraba yuko iyo content ngiye guhereza abantu itomoye nimba ari urukundo ese ubwo rukundo rurubaka nimba ari deception na content iratomoye ku buryo umuntu akamvuza ati indirimbo irimo deception nanje norira nimba ari patriotisme content yanje yanditse gute rero nibaza yuko nivyo biri mu bintu bigize bituma fanatisme canke abantu baguma bagushuhira barindiriye ni nkuko ushobora guhindura uko nteye nuko meze bivanye amajambo ati hindura nishugira gasanga birangwishije kandi numva umengo ndiko nda mu majambe mugabo bivaye nuko meze bakiduma imyaka myinshi zuke turabizwa mu zuke twemera kubera iki gushika no munsi ari akitwara East Africa. Okay, turafise abigeme baba bimvira kuja muri industry cyangwa bakaba bifuza kuririmba bakaba bifuza kugira ico bashiseko mbega ku bantu novuga yuko baborewe novuga izo hit uvuze nkuko abigeme bakunda kuririmba muga munyu mugasanga baborewe hit music bakayiheba wibaza ko biva ku kiga Estanish. Je naza yuko ashayiva ko kinyene bon nibaza yuko
cyambere muri industry umuntu wishinze d'abord amajambo nivyo navuze kare birakugwisha wishinze success gose birakugwisha kola music yawe kazi tu n'amajambo menshi kazi tanguye kurigira bla bla mabifu na watu sijui nini jende umuntu bifu murabizi muri kino gihe ko turavugana Estanish nta kibazo afitanye n'abandi bari jewe nish uzobaze nunyumvira nabi n'abarakora mu mutwe Estanish tumusanze novuga muri team novuga ko ari team Estanish uno musi mwakoze urubanza kandi reka ndabishime kuko nabaririmbyi bakeye novuga yuko bategura ibintu nkibi kandi Imana novuga iguhezagire ndetse canke ubiteguye kubera abona yuko uri muri Premier Star kugira babandanye kugutora yo mana isinejo iyi rencontre twiteguye amezi 4 groupe haraheze imyaka 2 groupe team Estanish bayeho twarayaga tukaganira zazo tuzobonana gute ndabona ko abafana banyote nabagatireka nimwe ni mubitegure ubishiremo ingufu nabona mwashizemo ingufu mushaka kumbona nzoba mpari kandi nzokora ikintu bana ko aje mfise guitar okay nabanyohereje umudiho nico baguhaye oya nahite kubaryohereza kugira ngo ibintu bigende neza gatoyi tuzi ko uri muri Bookiv Lab me uno munsi wambaye irogo ya Estanish yiwawe ndetse n'abafani bawe niyo bambaye mbega nta kibazo uzotera hagati yawe we na management yawe Bookiv Lab isanzwe ikurikirana ibikorwa vyawe isanzwe ikurikirana ibikorwa vya misi yose bimeze gute canke ico kintu mwaracyumvikanye bon je nibaza yuko team Estanish management ya Bookiv Lab nawe bihori ndi muri management kandi management n'abavyeyi niho nderewe ariko yuko nta ndirimbo uzokora wambaye ino ntuze nyono kubera iki iyi ni logo ya izina ni brand y'izina si brand ya label canke ni Estanish mamao why mamao because I am mamao ni ngoma donc mamao ni nka slang ya mama yao canke mama wabo oyo gushiraho wabo rero iryo oyihereza ufumu shirako o donc era babitahura benshi mama nibe birefu biskwe birefu mama rero uvuga ko mpamvu donc twitwa mama wabo mfise vision nyinshi yo kumva yuko ndiko ndaduza muziki ndundi nkumva yuko ejo nzogira abana bazonyita ko uri mama w'umuziki hariho target rero kira kitu na target cyane cyane ngerageje kuraba ahantu handitse comments Burundi ivyo tubisigura iki ku bantu bariko baradukurikirana babonye comments Burundi comments mazi ko indirimbo yanje yeah of course bon hari impamvu iyo mvuze Burundi nuko hariho tuwa yateguwe gukora mu Burundi mu ntara hagati yo twiheze mu nyuma nzona comments Africa bivaye na tuwa yateguwe ko muri Africa hose Africa tuzojayo bien sûr que uko ndimbo yiswe comments Africa mugabo Paul mu maduheri wacu ni comments Burundi sigure ko province zose zo mu gisha cyo Burundi naho hariho benshi baguma biterira umugambi nguma ndabisuzamo kuri TV bagomba kugutwara bon peut-être ngira usanga bana bose ko madimisi numva tubiri bangama tunca mu si mugago matunca mu matwi y'inja comments Burundi ngo ibintu byinshi mugabo ariko indirimbo turazi ko ari iwawe comments indirimbo nayimaranye amezi 3 ndiko ndayandika iyi titre yabayeho ayo mezi 3 nyene donc yo ndiko ndakora akantu nkaka imagine ari nka wewe mba numva ego umanye umwenda bafira ko numengo no bicitegerezo ku bandi ndamu exemplaire niko no byita kuko banyizeko yego ariko autre fois bashobora kurinda kugira ngo nanje manze nkure mu nzira akanje okay reka tuvuga ati abazokwiye babateshwe bate ikiganiro ndagishira kuno munsi niba bizana mu nyuma tuzora ikiganiro umunsi cyagiye yaranje okay uko biri kose turi kumwe na Estanish ni cyahe kintu wishimiye ku bafanzi ba kintu cyambere nishimiye nuko uno munsi niho mbonye ko ndi umuntu w'abantu naravyumva ko matwi cyambo cy'indirimbo yanje ngo numva bavuga ibya mugabo no munsi nemeye kandi banyemeje babona kintu bakoze vraiment imipira hajya wose uraza kuraba yambaye kutegura rencontre tugahura tugasangira nyene tugatesa numva donc mba numva nyene nuzuye nyene kwa cya kabiri ndabakunda cyane turanywanye twatanga gukundana nabo tutarabonana amasomo yandi nkumva yuko ugize ikibazo muri timu nishi numva mbabaye nanje rero no munsi novuga ko hari n'abari ruguru bataje no munsi yaje bake novuga ko ari kintu ni vibration kandi ndi edition ya mbere naza yuko naryohe uburyo gatuzona bandanya no mu bikuriki Estanish muri no minsi amazi minsi agira amasiporo menshi kugira ngo windigabanuke linye nindri Uwari kuri ndri uri kurafata iki kugira tubwire n'abantu bafise inda kugira babandanye kubikora kugira nabo zigabanuke
Ya, dafa pasana yashyizeho na siporo baratwenga kuri Instagram yanjye. Yari siporo ya vrai, mapompage nini. Ni none bari kuposta ta ku Facebook. Ni hatari kini naco uri mu artiste ugakoresha soufre nyinshi, plus kuko ukora travail nyinshi nibanga ndabibiye. Biragabanya. Dusa n'abasozera dutora agatari gatoyi ducurarange gato cyo dusozera amatwi igendere mu byacu. Tugira tugera abakunzi ba Star TV uno mwigeme numwe mu bigeme novuga baririmba bazi no gucuraranga. Kamenzi Africa, Africa my home, Kamenzi Africa, Africa my home, Africa, tucheze muziki wa Afrika. Woki bakunzi ba Star TV novuga yuko nitwo byinshi mwabibonye ariko ku bantu bifuza gutora Estanish muri Premier Star urakwiye kugira ikintu babwiye kugira bamenye ati dushaka gutora uku kugira dusa n'abasozera ikiganiro cyacu Estanish. Yego na cyane kuri abandi tubyumva kumwe ba bantu ndi umuntu w'abantu nabo bakaba banje twiyumva namwo muratumiriwe gutora Estanish muri Premier Star ngo atanizwe 15 million dufashe igihugu wa muntu dufashe umuziki. Oya, Tanichore tuseme ku television. Kuchore amasikio. Rero reka tubatumirire gutora ni kuri limitere na Econet leo. Uandika muri SMS, uraje muri SMS ukakompoza no, uraje muri SMS ukandika muri message igiharuro rimwe. Donc ndi numero 1 je. Wacha kuri combien? Ugaca wamvoya kuri 190. Donc wandika 1 muri SMS ugacurungika kuri 190. Hari abatangurira ku nimero, donc uratanga ukandika nimero 190 ukarungika ijambo 1 kuri 190. Uzotoye Estanish. Ya uzotoye nimero ya mbere kuri yari 100 francs. Usiende mu batu bapatie kama utabapatia 10 mille banjo bari nabambia ku TV. Reka ndagushimire kandi Imana iguhezagire kandi bonne chance muri Premier Star. Urakoze cyane kandi amen kandi ndavyizera. Kandi umufana wa Rifo yuko mu magapira kagusa. Aka? Tabengya inbox. Ubukene naho bigende gute ari cyo kintu cyose. Ubukene inbox yaransa. Donc agake nawe yo kwandika muri commentaire nyene kuri Star TV. Baza kubona commentaire. Akandika commentaire akagusaba address. Aya, akagusaba ukuntu yo karonka wewe nyene. Arashobora karonka ntangorane. Reka ndagushimire Nest. Yego merci beaucoup. Bakunzi ba Star TV 257 murazi ko ndabakunda cyane gose na cyane muri wa mutima gushigikiranira nakubwiye ati mba ndiko ndakora emission cyangwa ndiko ndakora ikiganiro banifuza unshigikire ndetse ushigikire no mu invite tuba turi kumwe kugira nawe ashobore gutera imbere ashobore kuva hana gashika nga turi kuma escalier tuko turaduga ntitwifuza kumanuka twifuza kuduga kugira dushike kuvyo twifuza ni byinshi twifuza ariko ndishobora kubishika ko twifashije twebwe twenyene irife ko mudufasha kugira mubane natwe ibikorwa byacu bitera imbere uyu ni Estanish ashaka mu mutore muri Premier Star ashaka mumfashe byinshi ashaka mumfashe gutera imbere kuko yarateye imbere ariko yateye imbere kwera mwebwe nanje ndi ngaha kwera mwebwe ndabakunda cyane gose Imana ibahezagire uko biri kose kuba nkoresheje ino telefone nuko mba nifuza kugira ndabahe amakuru ameze neza na cyane aho tuba tugiye hose haba hari amakuru menshi nabaye ngombwa ari kugira ndamukoresha ikiganiro kugira bigene neza ni Mr Home Mr Meet aka Agent de la Capitale iyi ni Star TV 257 we have the best exclusive news big up sana behind camera ni wa mwana wiwacu Imana ibahezagire cyane.